barundi kazi aho muri hose muri leta zunze ubumwe za Amerika muri kumwe na tuvugane tukaba tuje kubabwira ibyerekeye umunsi mukuru twateguye uzobera ngaha muri Louisville Kentucky guhimbaza ukwikukira ku Burundi uduhereye ku itariki 2 kugeza itariki 4 z'ukwezi kw'indwi. Twabateguriye ibintu byinshi cyane gose ntuzotangwe azobarereke byinshi cyane. Kuwa gatanu ari uwo munsi tuzoyakira abageni bavuye mu mihingo itandukanye twawise Night in Bujumbura. It's meet and greet. You come in, you meet your friends from social media. We have nyama choma just like you would if you go to Bujumbura. Of course, hazohariho uburobe. Tutibagiye n'abartiste bazoba baracuraranga iryo joro. Dufise Young Speed, G and Nephew, and we'll have some surprise performance from some of our finest artists on that night. And then Saturday morning. Yeah, so as you know, mu Burundi, Gitega niyo kapitali y'u Burundi. So uwo munsi twawitiriye Gitega. So mwijoro hazoba hari a night in Gitega Independence Gala. Ariko mbere yuko tugenda ngaho, mu gitondo hazoba hariho Burundian American Networking Symposium. Aho tuzokumviriza umuyobozi w'igisagara ca Louisville twakire hama tukazoba twumviriza na Dr. Leonce Ndikumana, umuprofeseri yigisha muri University of Massachusetts Amherst. Azoba hari ama workshop atandukanye, bashaka kwiga kubyina, bashaka kwiga ukuntu bashobora kuinvesta mu Burundi, canke mental health wellness. Hazoba ari umwanya wanyu kugira mushobore kumviriza abantu batandukanye bari aba experts muri ivyo bintu. Hama mwijoro nuko nababwiye hazoba ariko a night in Gitega Independence Gala. Sinzi ibyo bizoba biri. Ariyo joro rihimbaye kuruta ayandi majoro niko novuga, kubera uyo munsi niwo munsi tuzobona abarundi basorutse baje bambaye neza, turindiye kuraba uzocinda itike ya round trip kuva ngaha no mu Burundi. Hama kazoba hariho scholarship izotangwa muri iyo joro. Hakazoba hariho abacuraranzi nka Steven Sogo, Abina Bill, hakazoba hariho Dan Brighter, HP Pattern, abandi GNF. So many artists will be performing that night, and you know, we will have our Burundian drummers of Dayton performing, of course, traditional dance going on. Hazoba hariho vyinshi, ariko cyo nobasaba nukwiyubaha. Dress very well. Uje wambaye amajinzi nzoyinjira nukuri. Dress to impress, kuko uzokwinjira wese azosharonka akaryo ko gushobora gutsindira iyo tike iva ngaho kugera mu Burundi no kugaruka. Hari ibindi byinshi ushaka kuraba ibyo twabateguriye, ugenda kuri www.tuvugane.info. Ibintu byose biri hajya. Hama ku munsi wa Mungu nawo twawitiriwe Rumonge. Urazi mu Rumonge kuno ameze, when yuva urahazi kuno ameze. Ariko mu gitondo tuzotangura na Independence Barbecue. Urumva nyene uzoze usubire kandi ujye inyama n'uburobe n'utundi tuntu twabateguriye. Hama uce witegurira for a night in Rumonge. Urazi tuvuze Rumonge, you know, Blue Bay, amazi meza, umukeke. So I promise you, umukeke uzoba hari that night. So for those who will still be in town, abatarasubira iwabo iyo kure, lendi ntimuzokora akazi, so you have to stay and enjoy umukeke with us. So hazoba hariho barbecue, yindi imiziki, kila kintu cyose kugira dushira abarundi hamwe turyoherwe duhimbabaze umunsi mukuru wa independence kandi mu Burundi babibone. So kaze muri Kentucky, niteka cyane, niteka kubakira. Turabarindiye. Mufise ikibazo genda kuri tuvugane.info, kuri Instagram yacu bashobora kuri DMinga canke ni namba zacu mwazifise mutwandikira. Eka uzi naho urara uzotubwire tuzobifashamo. Murakoze. Kaze tariki 2 kugeza tariki 4 kwezi kw'indwi.